ndacari inkumi urumva sindasohoka ndacari kwa papa na mama mugabo simbana na papa na mama jewe ndi independent ndirihira inzu ndagira byose ndakora kuravyumva rero kuza kuvuga ngo umukobwa ngo baramukuyemwo igitereko aho ni nkuko wowe uri kuracafuza ni nkuko woba uri kuravuga nyoko wawe yakuvyaye ukamwihakana simbizi nyene no bakunda no kuvuga ngaha anya yaravuze ati Nelly Natt iyo ankomye akankoma iki ubu ko ariko aramvuga Nelly yamukomiki iyo umukomye ikintu wewe aratuza ndamukomye iki je ndamuvuga kangahe iyo umuvuze ndamuvuga kangahe iyo bisuka muvuga kuko se uramaze kumuvuga ari uramaze kumuvuga ndamuvuga kangahe wewe atari we antanguye haizi iminsi HOSY aje kuri rezo sosio avuga ngo umuringo mumwita umuspy muramubwira muti duhe rega nivyo bamusavye duhe ico kiganiro bariko barakuvuga kuri umuspy nakomeye mu mutwe HOSY nakomeye mu mutwe ha uvuga ngo amatungo yanje ufise amatunga yahe wewe amatunga yahe wewe twe tudiringa c'est télévision attends je te montre reka ndakwereke tubuzi dukora televiziyo ibahembanga ari tubizi mushaka tuvuge vyose n'abababira musi bitanda mushaka tubavuge afite abakozi barenga 5 abahemba abandi bagiye baramuva ko ba Flanikiri bagiye baramuva ko ba Krista bande moi je n'ai peur de personne tu vois ndikumva vuri komvugira igihugu sindi komvugira itongo rya papa oya ndikomvugira igihugu la nation ndikomvugira abandi ndiko ndabaserukira mugabo wowe nucu ugenda wifate video ngo amatungo yanje ngo mwando ndengo kuva kera we tukurondera nkande wewe. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu musikizwe na jewe Omario kuri Yagatech TV uyu munsi twatewe iteka ryo kwakira Nelly Natt Queen of Base benshi baramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye haba mu byo guhanura abajene bashobore gukunda igihugu barebe ukuntu bo kwiteza imbere ndabibutsa yuko afise na project nziza cyane nkakorera mu ntara ya Gitega muri mu gutangura ariko mwaramaze ko abantu benshi bagomba bavuga ngo naga project kiwe na mu gutangura ari mu kugatangura yes reka ndakwakire Nelly Natt kuri televiziyo zacu za Yagatech TV murakoze ramutsa abakunzi bawe yambu cyane reka abakunzi b'iyi TV n'abakunzi b'izindi TV yego bose baraba ama TV yose yambu umeze neza ize ko meze neza niko yari ari ubwa mbere gusa baguma bakutwishyuza cyane barabishyuza cyane igituma nari ntimubikate igituma nari nansaba kubaha interview nuko aha caption zose byari ibintu byo gutukana Nelly Natt kutunuka jewe birasanzwe kuko natutswe kuva nkiza muri entertainment imyaka 10 iraheze ndi muri entertainment abantu kunuka nibisanzwe mugabo hariho amajambo novuga ati hariho amajambo mushobora kwandika ku muntu mugaca mushiramwe meme na business y'umuntu ico nico nangiye inoti sino naho abantu benshi barabizi je ndi umuntu akunda gusupportinga abantu personally je nda supporting abantu cyane kandi umuntu ambwiye ati udushaka interview mfise umwanya ndayitanga first of all twe tugucafuza ahubwo n'umuntu twatumiye agucafuza nico gituma no uwo muntu uba mwatumiye akazanga kuri TV kuncafuza namwebwe mugaca mu bipost uko nyene je kuncafuza nibibaze nukundi je kuncafuza kuko nk'ubu nk'akarorero umuntu jewe ndi umukenyezi ariko uravyumva ndi umukenyezi ndacari inkumi urumva sindasohoka ndacari kwa papa na mama mugabo simbana na papa na mama jewe ndi independent ndirihira inzu ndagira byose ndakora kuravyumva rero kuza kuvuga ngo umukobwa ngo baramukuyemwo igitereko aho ni nkuko wowe uri kuracafuza ni nkuko woba uri kuravuga nyoko wawe yakuvyaye ukamwihakana parce que toi tu n'es pas Dieu wewe nturi Imana wewe meme n'umuganga yabangera yaragikuye ico gitereko nta droit afise ni secret professionnel ashaka kuvuga ati ngo nakaramukiye mu gitereko wowe ushobora kuza ukabesha abantu misi yose kamindirimbo uvuga ati ngo nakabara mukuye ku gitereko est-ce que urafise nuze kuko ivyo ari ibintu satushe abakenyezi je sindiko ndabivuga as Nelly Natt ko babimbwiye kandi bakabivuga misi yose no je ndiko ndabivuga kugira abandi bo bafise iyo mvugo yo kuvuga ivyo
ntibaze barabibwira umukenyezi parce que umukenyezi dufise ibanga ryo kuja mu butinyanka iryo banga dufise ryo kuja mu butinyanka iryo banga rikomeye cyane Imana yaduhaye ryo kugira impetso ryo guheka ibibondo rero mu gihe wewe udafise icemeza yuko uyo muntu ico gitereko baragikuyemwo yes ntufise kwama uri kuraririmba ngo baramukuyemo igitereko baje uvuze ngo raracyimvyaro ivyo nibisanzwe parce que moi je me connais ndafise generation yanje abo twakuranye abo twagiye turigana bo nyiravuga ati ahubwo muri abasazi neri urumva so jewe ivyo nibisanzwe mugabo kuza kuguma uririmba ngo baramukuyemo igitereko en plus de cela, toi tu viens ici kuri media uri kurabivuga mugabo urafise bime no muri famille yanyu abubatse bataronka ibibondo bafise abagabo mwetwe twewe tubapike turabapike ugaje sindi wapike je ndafise umufiance wanje en fait nshatse kuvuga yuko unushobora kuza kuvuga ibintu nk'ivyo ku mukenyezi mu gihe uzi yuko no muri famille wanyu hariho abubatse batararonka meme n'iyikoroka kenshi canke ikindi manuro mpa ku muntu aza akavuga ngo aza akavuga ati ngo ugera buza abana kubera wowe wabaronse mais tu ne sais pas dans le futur yuko Imana irashobora kuba kwaka ukanabura numwe hariho amajambo tuzoza turevita kuko tuba turiko turiyimbira ikinogo hari ibintu biri hari nkuko jewe ntoja ngo nduke mama wawe urigera ubona NELLY NATT baba star urigera ubona NELLY NATT kabana kibasha kunzanira ngo uyu mwana yagize iki muvuge nkakaroro baraje kumbwira ngo kiriko ngo sokana ngo n'umwana wa Roriro yama ngo ramwono ibiki ibintu nk'ivyo mugabo niba ndabivuga hasi shobora kubivugako parce que cyanishira mu kibanza cy'ugiye muvyeyi urya mwana mugabo mustar aragomba gira ibiki jewe nzomuvuga mugabo abana biwe sishobora kuvuga sishobora cyangwa abavyeyi biwe bagize ibi sishobora ndibuka haraciye igihe barigeze kumpa video bampa video ariko barambwira ngo mama w'umuririmvyikazi wo mu Burundi ngo ariko aniganira amabisi n'abantu barayimpa video ngo ndamuposte navuze ati no yaravuye kuraba umukobwa wiwe ndavuga no ndafata ya video shavuga ati mwishikirizwa muririmvyi urumva nk'ivyo nace ndamuha video ndambwira ati raba bariko bashaka ko nshavuza mu je sishobora kuko urya mama ni mama wanje nico gituma rero ifo ko muraba ibintu muzamunemera ko bavugira ku TV kuko jewe bwanje ntavyo mvuga simbizi nyene wakunda no kuvuga ngaha anya yaravuze ati NELLY NATT iyo ankomye akankoma iki ubu ko ariko aramvuga NELLY yamukomiki iyo umukomye ikintu wewe aratuza ndamukomiki je ndamuvuga kangahe iyo umuvuze ndamuvuga kangahe iyo bisuka muvuga kuko se uramaze kumuvuga ndamuvuga kangahe wewe atari we antanguye okay mugero wumuvuze ni we provoka ni wagira ibiki kandi narahevye no kunamwishura kwanza no ngaha tubandanye ngo kuri kuramuvuga gusa nshani ko ndose opportunity yo kubivugira ngaha kugira ngire klende even no ku mubosi ifo ko muzamuraraba akamviriza ko ikigali gishobora gusohoka kuko hari igihe muzoshobora gusohoka ikigali gacusanga kiriko kirica bembe n'abari inyuma kuko ça blesse beaucoup pour les jeunes femmes bamwe hari abavyakira jewe rega ndikize jewe ndavuga yuko jewe ndicihebe jewe nawo bivuga naco bimbwiye ariko fashe no opportunité nk'umwe kuko jewe ndakorana n'abakenyezi ndakorana n'aba jeune fille ndakorana n'abana n'ibintu namye nkorana nabo ngira ibiganiro vy'abana ngira ibiganiro byo gufasha abakenyezi batawe n'abagabo abana babo bafise abana benshi twabaronderera imitahe twakora n'aba diaspora ivyo byose ni ibintu je nagenda acamo ndiko ndakorera abantu inzu zishaka kugwa twabaronderera abantu bagaca bubakira ivyo ni ibintu jewe nakozamwe urumva mu gihe nakoze muri humanitaire urje kumbwira nk'ibintu nk'ivyo kuko jewe ndazi abavyeyi twakoranye biki umva sishobora kubisiporta ko babibandanya ariko barabivuga ko sineri jewe nababwiye jewe murashobora ko ari bana bavuga yewe urutuka nawe biki no c'est pas NELLY jewe en tant que umuntu akurikiranwa cyane ntegerezwa kugirira klendeye abantu kugira bevite ntubibwire nyamba bibwiye NELLY ejo ushobora kuzobibwira undi mugore usange muragiranye nabi hari ibintu mudashaka kuza murakinisha haizi iminsi HOSY aje kuri rezo sosio avuga ngo
muri nko mwita umuspayi yarerekanye preuve yuko twamwise umuspayi. That is ico jewe nshaka. Mwarerekanye muramubwira muti duherega n'ivyo bamusavye duhe ico kiganiro bariko barakuvuga kuri umuspayi yarananiwe. Tuvuge ko ari ibintu yararota. Non, elle a créé. Nakomeye mu mutwe. Nakomeye mu mutwe. Uvuga ngo amatungo yanje ufise amatungo yahe wewe? Amatungo yahe wewe? Tuwe tudiringa. C'est télévision. Attends, je te montre. Reka ndakwereke tubuzi dukora. Televiziyo ibahembanga ari tubizi. Mushaka tuvuge vyose. N'abababira musi ibitanda mushaka tubavuge. Afite abakozi barenga 5 ahemba. Abahemba abandi bagiye baramuva ko ba Flanikiri bagiye baramuva ko ba Krista bande. Jewe namana babwiye YouTube nta communication muzi mwese muraba debit. Nabanda bivuga ariko mwabazeri n'umusaza. Nta communication muzi. Nshatse kuvuga iki? Wowe uzi communication. Ijya video yifashe. Nta mutego urimwe yihaye. Isesangura ijya video. Warayumvise? Waranayiravye. Washo kumbwira nk'ibintu bitatu hajya birimwo yagirije Burundi. No. Muri ibi bihe turimwo uravyumva? Reka n'umuntu yavuga abantu bakayumviriza. Muri ibi bihe turimwo kunyita umuspayi murabizi yuko muri ibi bihe turi mu bihe bimeze gute? East Africa ntimeze neza. Oya wewe turiko tuvuga ivyo mu Burundi nico tuvuga muri East Africa. Burundi bumeze neza haratuje. Hari atuje kandi Burundi nimuza kubushira hamwe nibiriko bibera handi. Muri ibi bihe turimwo kwita umuntu ko ari umuspayi no kumushora gatwe ibintu nk'ivyo rimenga arabivuze ibintu nk'ivyo ibiki uravyo ngo mwankurikiranye ngo kuva kera ngo munkurikirana ngo mushaka amatungo yanje s'il te plaît genda umubaze parmi les 5 premiers batanga ikori mu Burundi ba mbere atubwire ko arimo. No tugire 50 no tugende mu gihugu ibihumbi 10. No ibihumbi 10 mu miliyoni w'abantu batanga ikori turabe yuko ari mu bantu ba mbere umiliyoni kuko mvuze 5 premier banda mote y'amashugwe tuvuge mu muri turi okay igihugu cy'u Burundi gifise miliyoni 13 bientôt kuravyumva hariho aba 80% akarocha 70% dufate 70% nabikorera n'abarimye dufate basi nko muri izo 30% zisigaye wewe agira kangahe mu gutanga ikori atwemeze ko afise amatungo erega ijya message ariko ya adressa neri parce que elle connaît wenyene arabizi yuko ijya espace je naragize espace yuwanje ntanguza challenge ya my president never chief commander influenceur et artiste umuntu wese akorera muri entertainment agire challenge nyamba aposta ifoto ya president yandike ko yamba ni my president ibintu nk'ivyo bacha bahaguruka kubera atari bo erega muri entertainment je turazi nanye bo nta power bafise yo gutanguza ikintu cemegwe mugabe cabona Nelly Natt ariko je ndafise influence nini kuri Twitter. Yes. Ugiye no kunabira je ndumuna afise influence nini apa kuri Twitter genda bebe WhatsApp jewe stati wanje urabizi yuko ihora iba amadeba mu groupe WhatsApp z'abantu. Nabo ntazi uriko uravyumva shatse kuvuga yuko barazi yuko jewe ntanguje challenge iba 100% kandi ni réussite challenge nagize even naho sat batoyipo atoposti foto ya president even naho fiza toyiposta mugabo hari ugwaruka rundi rwa postinze hari nabandi turacyapostinga uriko uravyumva jewe ibiganiro nagize ujya jero sinamushizemo warashima jewe narakariye cyane ama communication ya gouvernement ibiki mugabo buni sawa ujya mu umugenzi wanje kubera jewe nari Gitega kandi urumva jewe quartier mba muri quartier shasha rero hariho ukuntu limitere urumva iragenda ikagaruka vyaguma bicika bisubira bigaruka vyaguma bicika cyanavuga ati kandi twa tumaze idwi turi mu imvura igumigwa pardon cyamvuga ni umugenzi wanje wo mu Burundi yiga muri Khisa avuga ati Nelly
reka yitwa Inarunyonga reka ngire niwe turavugana je ndamuzi ambwira ati Nelly nyereka ingene bagira ibiganiro bagira espace hama jewe ngire espace ucuza ucipartage aho kurikirana tubigira uko ndagenda muri espace Nelly nk'umutumire uriko uravyumva muri espace cizamwe abantu benshi kubera ya challenge twatanguye hati haba abantu rero bariko baranegura ibinyamakuru bikorera kuri réseaux sociaux naco biriko birakora biriko baragira ibiganiro baravugana bajya abagore bo kuri YouTube oje sinavuga mwizira baravugana bajya abagore bo kuri YouTube barabavuga jewe ndavuga nti birababaje kubona hariho aba influencer bafise ngo ama platform baba bariko baraposta ibitagenda neza mu gihugu ico kintu ntikihora nikibaho mu bihugu uri mu ntwaro mu gihugu wemera intwaro zihari ukagira ku mategeko ari muri ico gihugu ahanje ugiye ugaposta ibitagenda neza baragufunga urimo influencer mu Rwanda ni bande baposta ibitagenda neza baba influencer ahubwo bagenda gushigikira Kagame kendo rabe Tom Close raba Twitter ya Tom Close ago bariko arapublier defanda Kagame ari umuririmbyi kendo rabe Twitter tujabushanda bikwereke Twitter ya Tom Close genda muri Tanzania urabe Tanzania tous les artistes aba gospel abiki bari nyuma ya CCM barashonesha bakagenda bakiruka mama myaka 5 tunamongeze mugabo jewe nga mu Burundi duce tuvuga ngo umupaka uracafuye yaranditse je naranabipostinze racebwa abigize uko reka rero ngire screenshot y'ivya postinga umupaka uracafuye wo mu Gatumba aho wakoze iki kutatwara indobo zitanu ugende kugusigaho amarangi uvuze ngo inzara ngo ugiye kwica abantu wewe uvuze ko inzara igiye kwica abantu ari postinze post yagerega narabavuze yagabo bona n'abashize no kuri stats kandi urabona ko yagomega kariro kagabanutse sidi kubibona yagabo baraje barisigura moi je n'ai peur de personne cyo ndi kumva mvuri komvugira igihugu sindi komvugira itongo rya papa oya ndi komvugira igihugu la nation ndi komvugira abandi ndiko ndabaserukira mugabo wowe n'ucugenda wifate video ngo amatungo yanje ngo mwando ndengo kuva kera we tukurondera nkande wewe wenda kurondera nkande wewe ni konte wowe uza kumblokera ndeke kuronga kwa mafaranga Ozi yabafisize inyungu mu gihe ari we yoba yakreye bijya bintu kwita umuspy harafisize inyungu rega arafisize inyungu arafisize inyungu arafisize je ndabivugiye ngaha bamurabe neza ugiye mukobwa nishobora kuzuvuge ngo bavuze ngo papa wanje ngo n'umunyarwanda ngo n'umurundi ngo yatwaye ngo kubera ngo ndi metisse waewe metisse waewe wo kuri mvukira yo ngaho kumutakura ariko se we none se wari umurundi mama wari umunyarwanda twe biraturaba twebwe nabaye abanyarwanda babaye mu gihugu 100% bafise ama business bakora bakora ama business babaye mu gihugu atangorane bafise ni bangahe kuza uzana ibintu nk'ivyo shukuye rega ahubwo ujya niwe yatanguje inzankano mu bantu no none banda babaze mwiyo muri ko murakomini mwani mumuza gusa mugasimbira ku YouTube ni muronka na coaching akwiye umukoci ntawakeneye kuko n'umukoci yosara hari umukoci akocinga umusazi mugenzi we ikaje ndamwita umusazi urashobora kwaduka ukafata video ufise platform ukoresha ngo kubera papa wanje ari umurundi ngo mama wanje ari umunyarwandakazi ngo banyise umuspy come on are you serious ngo ndacyafise abana banje urumva wavyaye Yesu Kristo uwabana wavyaye samezi 9 wabatwaye ntagise wabumviye nk'abandi cyane mba bakugize cesarienne ntibagukasa imbugita nkuko abandi bazibakata ntibaguteye anesthesia nkuko abandi bazibatera bivyo vyo kwama bigira ivyo bigira bagaca baza bashira abana bakabagira victime sasekwa no wewe vuga ku gatwe kiwawe reka kushira mwabana banasekwa avuga ko ari baronderera turashobora abaronderera bavyaye kubiti yabavyaye kubitwi bajya bavyaye ko namahera bamuha yo kurera abana ntibabana nabo none batabana nabo bisigura yuko siwe yamwirukanye bamwe ntiyabwira birukana be kubera ki muzangaho mugafata ibintu baza kuvuga ku marezo sociaux ngo situation igihugu kirimwo ngo murabizi kwitwa umuspy ngo ko biri très dangereux ushatse kuvuga yuko rero aha mu Burundi bitameze neza umwana n'umunye bashaka gutora no sisi bamusesangura ivyo bababarira none muri mugira communication gute mugira ibiki sesangura wumviriza amajambo ari muri rya video
iryo video irimo ibintu vyinshi kwagiriza yuko mu Burundi bicana udashobora kuvuga iryo ushatse baca bakwica kwagiriza yuko mu Burundi ufise umunyarwanda w'umupapa arambabarira niwe yabivyuye ufise umupapa w'umurundi n'umumama w'umunyarwanda kazi yuko mu Burundi uri wanted uravyumva kwagiriza yuko isituation turimwo mu gihugu atamutekano hari jewe ndiko ndakubwira ivyo nasesanguye neza yes kuravyumva hakabamwo kandi n'ubwishime burenze bwo kwita nko kumengana umugwiza atungani ku gatwe kiwe twe ntidukeneye kumenya ivyatunze n'ivyadatunze kuvuga ngo amatungo yawe madame amatungo yawe yahe n'abakozi bakuranira wiriguri kurirukana abakozi reka tumure kujya anya akumuvuze simwe mutangura amasije mugaca muyavako none kwe uyakura kuno ifoko tubivuga no ni wabitanguye no wewe ni wabizanye wabimbakije reka nanje ndabikwishure wanyishuye nakwishuye nakubwiye yuko wenyene niwe yakreya ry'amajambo wenyene niwe kandi inyuma yabirya amaze kubivuga twarabonye ama reaction y'abantu bopoza igihugu bamushigikiye aho rero ndahejeje bamuraba ibintu muvuga bamuraba ibintu mu publiya kuko iyo mwigize ngo muri imvuzi za cyane ngo muri abajournaliste murazi kuvuga muri imitwe yanyuzuye amazi rivide ntaco muvuze ngaho nishobora kuza kwemeza ko mu Burundi ngo ndacyanze